Burundi mu gutora mu kwerekana ko ataho buhagaze, novyita gutora ntaho mpagaze, mu gihe abariko baratora ubwo rwandiko, umuntu yobihaye insiguro zibiri. Bwa mbere hoho gutora ntaho mpagaze ni ukuvuga yuko umuntu yatoye, aba yatoye ariko ntatore yego canke oya. Ivyo rero iyo umuntu adatoye yego canke oya, umuntu ashobora kubiha insiguro zitatu. Ubwa mbere ni uko umuntu aba avuze ati jewe ntaho mpagaze, simpagaze ku ruhande rwaba canke rwa bariya. Ariko uriko uraraba cyari catumye ayo matora aba, ni uko hari ingwano iriko iraba hagati y'igihugu c'Uburusiya cateye igihugu ca Ukraine. Nta muntu rero yovuga ngo ivyo bintu ngo ntahagaze, kuko n'ubuzima bw'abantu buri n'abantu benshi bamerewe nabi kuri iyo ntambara. Mbese si abanya-Ukraine gusa, harimwo n'abarundi, harimwo n'abandi bantu mu bindi bihugu babayo canke bakorerayo, canke mbere bari banahaciye muri iyo misi bari mu mirimo yabo, bagaca babura iyo baja niyo bava. Ni ukuvuga yuko ata muntu n'umwe ashobora kuvuga ngo ivyo bintu ntaco ndabizi ko, ngo jewe ntaco ngo ntibindaba, ngo ntaco nobivugako. Ico ni ca mbere. Ca kabiri, iyo umuntu atoye ntaho mpagaze, ni uko ashobora kuba ashaka yuko umugambi ubwo rwandiko rwari ruje kwiyamiriza ubandanya. Ni ukuvuga muri ico gihe abashigikiye, dufashe kuri ibi biriko mu Burusiya no muri Ukraine, umuntu afashe iyo ngingo, abashigikiye uwo muntu afise uwo mugambi w'iyo ngwano. Nawo ufise uwo mugambi w'iyo ngwano ni Uburusiya, kuko bwaravuze yuko bwaravuze igituma bwinjiyeyo, igituma bugiye kurwana n'ibiki vyose. Ubwa kabiri, iyo utoye ntaho mpagaze, urashobora kuba ubitoye kubera yuko ivyo bintu ataco bikubwiye, biba bitaba, uvuga uti jewe ingwani y'ibitaba je ntaco bimbwiye, birabaraba, ni kure yiwanje, je nibereye no muri Afrika ku birometero ibihumbi bingahe, ivyo bibera hiyo je ntaco ndabinezweko. Ariko naho nyene ni ukuba wibagiye yuko nk'uko meje kubivuga, abantu bariko barababarana, abantu nkawe, kandi nawe yaba vyariko biba kuri wewe, nibaza yuko utovuga yuko ivyo bintu vyoroshe, ari ibintu bisanzwe, ari ibintu ushobora gukenyererako. Bwa gatatu, ni uko iyo utoye ntaho mpagaze, haba harimwo inyuma ugushaka kuburabuza abashaka gutora ubwo rwandiko kugira rugira akamaro ku biriko biraba. Muri ico gihe rero umuntu ico abona nuko Uburundi mu gutora ntaho mpagaze bwashatse yuko ibindi bihugu biza gutora yuko bishigikiye ubwo rwandiko biba bike, hama ibintu ntibigire uburemere bukwiye kugira ngo ubwo rwandiko rushobore gukoreshwa canke rushobore gukurikizwa. Muri ico gihe rero muri rusangi, umuntu yovuga yuko gutora ntaho mpagaze ku Burundi ni gutora nk'ukundi, kuko ubiravye inyuma ya vyose harimwo ukwemeza gushigikira Uburusiya. Ico ni ca mbere. Ca kabiri rero, amatora nk'ayo ni ukwama umuntu ayashira mu bihe vyayo, nk'uno mwanya umuntu yobashira mu bihe vya politike bihari. Uriko uraraba rero kubona Uburundi bwatoye ntaho mpagaze, si ibintu vyaje gutyo nk'icaduka, si vyiyadukije, kuko murabizi guhera mu 2015 mu Burundi harabaye ingorane za politike bijanye na troisième manda, no kurondera kuronka ikingo ca gatatu cyo gutwara, ndetse ico gihe harabaye amabi menshi, abantu baricwa, abantu barahunga, abantu baranyuruzwa, abantu barahohoterwa, n'ibintu vyagiye bivugwa, haraho amaraporo menshi. Muri ayo maraporo rero murazi yuko
hari ibyo no kwita resolution zabaye mu ishyirahamwe mpuzamakungu aho Uburusiya bwamye butora oya bugashigikira ico Burundi bwaba bwashikirije kuri ku bintu byose baba bariko baraburega. Twarabibonye no muri rya Comité des droits de l'homme i Genève, murazi yuko bashizeho umugwi mpuzamakungu ugira amatohoza kuri korera mu Burundi. Iminsi yose haba amatora Uburusiya bwama butora oya bugashigikira Uburundi gutyo. Ari navyo vyatumye ndibaza ibintu bidatorega umuti n'ingoga, haba ku bijanye n'ubutungane canke haba no ku bijanye na politike. Ica kabiri nuko Uburusiya bwagumye bushigikira Uburundi mu gihe ibindi bihugu vy'i Burayi za Amerika bari babafatiye ibihano Burundi bakabuharira ivomo, bwo bwagumye bushigikira Uburundi. No kuvuga rero gutora gutyo harimwo gushikiriza ijambo uvuga uti mwaradufashije, nanjye ndabashimiye mu kubafasha, ndashigikiye ivyo muriko murakora, mu migenderanire n'ibindi. Ivyo ni ibintu vyama vyabonetse kw'isi. Uburundi rero nibaza yuko mu gutora ntaho mpagaze bwashatse gushigikira, bwerekanye ko bushigikiye Uburusiya muri iyo ntambara iriko iraba no mu vyo bashikiriza. Ariko si ibintu vyoroshe uravyumva, kuko nibaza ko gushigikira neza kwari gushobora kwiyamiriza ubwo rwandiko bari basohoye, bari bashaka ko batorako mu ishyirahamwe mpuzamakungu. Ariko Burundi nibaza yuko ababuserukira babonye yuko batovuga yuko atakiriko kiraba, ko ibintu bimeze neza, ahubwo bavuze bati turabona ibiriko biraba ariko turabishigikiye.